urakaninaza cyane mukama, kuko ni wowe udukura mu byara by'urupfu, ni wowe udukura mu bworo no mu ntambara zitandukanye, ukatuzana ku gicaniro cyawe ukaduha umugisha no mu guhiza. Muri iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, kuri iki gicaniro cya saa 9, turagusabye umugisha, turagusabye umugwiza, turagusabye amahoro, turagusabye akanyamuneza, turagusabye urukundo, ibyiza n'ibyishimo. Dutandukanye n'icyitwa umurozi, udutandukanye n'amakuba y'ubwoko bwose. Ibiganza byacu biri umugisha n'umugwiza, uruhanga rwacu ruhe igikundiro, ubuzima bwacu bube ubudahangarwa. Amaraso ya Kristo natutwikire, impuhwe z'Imana nizitubeko, ububasha bwa rudasumbwa nibutubeko, ingabirano za mutima mwerano zidushungurukireko, tubone kwerekwa, tubone guhirwa, tubone guhindurirwa amateka, kandi ikirere cyacu gihore mu bubasha, mu biganza no mu budahangarwa bwo butatubwira ngo Imana imwe rudende. Ndasenze nizeye ngo abakira babakirire muri iri zamu, ndasenze nizeye ngo ababohoka babohokere muri iri zamu, ndasenze nizeye ngo abaruhuka baruhukire muri iri zamu, ndasenze nizeye ngo abahabwa umugisha wa Melikisedeki umuhesha w'umugisha, abahabwa umugisha wo gutetururwa bateturwe muri iryo zina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Tugire Kristo. Bakunzi babo mukama, aho muri ku mpande zine z'isi, nongeye kubaha ikaze kandi nje ndi mushasha nimura. Amazamu ushobora kuyatena yose. Mana, ubyumve ko ngushimiye, nongere ndagushimiye. Kandi ubyumve ko nshimiye abana bawe banyitayeho. Reka ibihera bari banciye byari byinshi nakeneye koro. Umve ko ngushimiye ko n'uwatanze amafaranga 1000. Ndagusabye ngo muhumugishe. Kandi ndagusabye ku buryo bw'umwihariko kuri iki cyane cya saa 9. Umugisha wa Kristo bari kurihira imyenda abandi. Umugisha wa Kristo bari kudufasha gutegura amaziko, gutegura gushingurana icyubahiro, gutegura guherekezanya icyubahiro umufukanyi wakuye kuri iki gicaniro cyo ngaho ku isi cy'inama, ukamudugana kuri cya gicaniro cy'inama cyo mu ijuru. Umugisha ku buryo bw'umwihariko abifatiye umwanzuro ko atamazi yo kunywa zigera abura muri muvukana. Umugisha ku buryo bw'umwihariko abifatiye umwanzuro ko batazigera bakurya ryanya kimwe muri cyo. Umugisha abifatiye umwanzuro ko hari isaha bazokoma ariko barumviriza inyigisho n'amasengesho bica muri uyu muvukana. Umugisha Uburundi n'Abarundi, umugisha Abarundi n'Abarundikazi, umugisha n'abanyamahanga bafite imitahe muri iki gihugu cy'u Burundi, umugisha ibihugu bibanye cyane cyane ku buryo bw'umwihariko ibihugu birimo intambara, ibihugu amaraso y'inzirakarengane ariko araseseka, ibihugu abana bawe bitambo biriko biratabwa kubera ikimwana. Afrika n'umugabane wawe, natwe uduhaye ko ngo umotera ko tukishima, niko tukomeza kutureka ngo tubabare. Iyo twumva biri mu babanyi n'abacariye bari tugira agahinda, ndagusabye tugire neza, uhagarika intambara iri mu gihugu cya Kongo zokoze. Ababipfa n'ababisangiye, hari umuperezida yavuze ngo imvubu zibiri iyo zigwanye abo bari byatsi. Turasenze ko ibyatsi biri kubabara. Iyo abagabo babiri bahanganye,
uri hagati niwe aharuhira, kuko igitewe n'uwo hakurya aragikweba, n'igitewe n'uwo hakuno aragikweba, kuko aba ari hagati araharuhira. Ndasenze kandi wumve gusenga kwanje, wumve ikidudu bije kiva mu mutima wanje, utugirire neza intambara ihagarare. Mu gihugu c'Uburundi turayimiriye n'ikahabi, mu gihugu kibanye turasenze ngo yapfe, turasa amaraso y'intungane aguma aseseka, turaryasenya guhora ku ngoma, kuko twarasobanukiwe ko ari ibitambo by'umwasi wawe, ari we mwasi wacu. None komeza twubaka ubwoko bwawe. Isaha 9 wumve gusenga kwacu. Intambara zihari isugu 15 no kurasana no guterana amabombe gusa, intambara zishingiye ku nzara, ku bukunzi bw'inda, ku bw'iyorobezi, ku kwikungana amateka yo kuba abana b'Imana. Izo zose turazasigaye turazanirije, tuzamukanye intsinzi, kuko warabidusobanuye, warabiduhezagije mu gitabo cy'amategeko 28. Ntacyo twakuryaganije, ntacyo twaba twahaye ngo tukwiye. Yemwe ikaba 10,000 waduhaye, igihumbi twabiguhaye. Yemwe ikaba 100,000 waduhaye, 10,000 twabiguhaye. Miliyoni 5 waduhaye, 500 twabiguhaye. Tugire neza, utubabarire, duhe umugisha n'umugwiza, ureke umutima w'Imana twigishe, duhembuke mu marangamutima yacu. Amen. Nuko rero uyu munsi turi ku munsi wa 11 igenekerezo ya 11 mu kwezi kwa 12 2025. Dusigaje iminsi 20 kugira ngo mwakore. Turi ku munsi wa 345, kandi n'umunsi turiko w'amasengesho ya 20. Ni keshi, ni iminsi myinshi yari yaciye tuzamuza mu saa 6 tukongera tugakurikiza n'igihe saa 9, kandi numva n'igihe saa 12 ko nzoba nkihari. Kumvikana ko cya gihe canje cyo kwatura imigisha cyongeye kigaruka ku buzima bwacu. Mana ndagusabye ungirire neza, ume ko atamu Kristo noraranira umugisha no kwinjira mu wundi mwaka naramwatura umugisha. Ndagusabye ungirire neza, abari imigisha ya kera nahera ni munzohiza ndayaturira hamwe yose, kugira tuje mu mwaka 2026 dusamiri zimunduzi dukomera amasho umukama yagize ibyiza, tumukomera amashi. Yemwe abari ku isi yose tumukomera amashi. Mukama rero yamaye ko twoganira ku buryo bwiza ubwo korosha ubuzima bwawe, kuko korosha ubuzima ni kuguruza ikirere cyiza mu buzima bwawe. Korosha ubuzima ni kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwawe. None ni gute ukorosha ubuzima ni ukaba wugura ikirere cyiza ku buzima bwawe? Ko hari umuntu yorosha ubuzima ariko akaba atereranye mugenzi we. Hari umuntu yorosha ubuzima akaba ariko yitera ijeke no mu marayika rirenga acumuye inshuro 7. Hari umuntu yorosha ubuzima akaba ariko yarenze itegeko runaka. Hari umuntu yorosha ubuzima akaba yajyanije obera atakora igihe ritatanga. Hari umuntu yorosha ubuzima akaba atabikora nk'uko Imana bitera cyane itegeko ry'igihugu ribisaba. Uburyo bwiza bwo korosha ubuzima kandi ukererwa mu buzima bwa buri munsi ubayemo ngizwe n'utuntu tubiri twonyine, nk'uko nanjye ngizwe na leta w'indani na leta w'inyuma. Turi gusozera umunsi ngira nka saa 6 z'ijoro imbere ko ninjira mu izamu, twateranye twese abandi bari ku mupira, ariko twari duteramiye ku mupira turi abana ariko n'abashone 3 basanzwe babanga. Umwe aravuga ngo mbega nange icyo cyavuze Theodosi, aravuga ngo mbese nk'ubiyaba ngo tuvuye mu rumubiri dongo umuntu yitabye Imana arengutse ati yaba ubwo nyene haza urwandiko rufukera ubugingo bwiwe akaboneka w'indani ingene apfuye ariko ariyumvira. Ati arabofata mikoro bavuga, urumva ngo ari ntungane ngo yaragize tugani barari kuko yari abatarafukamira bayaye, aratangara rwose. Ariko uburyo bwiza bwo korosha ubuzima bwawe
ni ingingo wifatira yo kugendana n'Imana utunganye rwose. Ibyo nabyo ntibikunda, ibyo nabyo ntubishobora utamaze kugirane, utamaze kwishimira Imana. Byumvikana ko uburyo bwiza bushobora kugufasha guhindurirwa amateka, inyenyeri yawe y'igikundiro, inyenyeri yawe y'ibyiza, inyenyeri yawe y'ibyishimo, inyenyeri yawe y'amahoro, inyenyeri yawe y'agahimbano, inyenyeri yawe, inyenyeri yawe. Itwikuruka ni kwishimira Imana. Iri jambo kwishimira Imana, ubundi umenga two kwishimira umuntu ikintu. Imana tuyishimira iki tutihishije amakuru? Tuyishimira tutarabyara kandi urubyaro rwujuje no kuzibura ubura bwabo kabyara bishoboye. Tuyishimira tukigwaye kandi kudukizayo bishobora. Ubundi kwishimira Imana kwa nyako ni bwa buryo bwiza bwo korosha ubuzima bwawe, atawutereranije, atawubabaje, uticira urubanza, utiteye ijeke. Mugabo witwa Dawudi ndamukunda kumukura kwa karorero, yaravuze ibimenyetso byerekana umuntu ahiriwe. Nabwo yavuze avuga ngo ahiriwe nyakigogo ko nazokirwa, ni Kristo Yesu yabivuze. Dawudi ariko aravuga umuhiga, yaravuga ngo utanga ingurane ngubu, ariko iyi Zaburi ya 21 nayisomye impuzamo ngo umukama, ewe mukama, umwami aranezerejwe n'ubukomezi bwawe, ngo sukuna himbagwa cyane n'urukiza rwawe. Wamuhaye icyo umutima we wipfuza, ntiwamwimye icyo umunwa wiwe wagusabye. Ndabarahiye ibintu Dawudi atabivuga afise intambara. Kwatura ibintu byose wipfuza ku Mana, byature ko ari ibyawe. Wowe wirinde umutima w'ubugome, wirinde umutima w'uburyarya, wirinde guca urubanza, wirinde gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Imana kugwawe ruhande. Ariko ku ruhande rwa mugenzi wawe genda wature kukomeye, nawo kukwica, nawo kukunaniza, nawo kukubabaza, nawo kugirana. No, sinzi ukuntu twamwe tugira discussion kuri uwo mugeni wa Kristo dufise. Turavuga tuti mfatiye ku majambo twagarira n'umukenyezi wiwe, wari afise umuntu yereka avuga ngo bare abantu bafise ururimi rubi. Ni kubera wari umuntu yari yamubwiye ngo we runaka ngo gwinziye nayo izoba mope, akuntu bariko barubaka uzoyubaka bace bakoroga ucuwe. Twanduruka tuvuga uko Teodosini yaciye avuga ati burya ari gusanga ico kintu yaracemeye. Ati none kugira iki? Yari kwitandukanya n'ico kintu, kandi ubwo rurimi rucumva nayo matwa acumva. Sabwinge nakoze umuntu niyubotse no konkora ko nikoza ko ninoke nibyarwo kuko bitambutse na Yesu Kristo mu masengesho, kuko sibo iki nimwe muyishije muri iby'umubiri rero n'iby'umubiri bw'umukara. Yohani 3 niko Yesu Kristo yabwiye Nikodemo. Ni kuvuga ikiba ni iki? Uwo muntu amubwiye ko yabwirizwa kumubwira atoya bise n'ibindi byinshi byiza Imana yangenengere ku isi. Ati kicyonyene cyatuma umuroza ntora ngo duhuriye na Kristo. Yesu yaravuze ngo muri jewe nta butunzi bwe wafise. Ugiye gituma abarozi baturoga n'utuntu twatuntu dutukugwaho n'icyacumi cyanyu mutageganya Imana. Icyo genda bikuraho ibisoko. Mwige kuza muvuguruza amajambo mwatugwa ko n'abana b'abantu. Mwige kuza muyavuguruza. Ijambo ryiza ryose rihamagara rivuga ati amina. Ijambo ribi ryose rivuga uti niri kugaruke ko nawe. Yemwe gose uryana. Gose iryo jambo ryaro
uryange ubyigize ubyegekwe rwose kandi burundu. bita ari uko nutajyanga nutagererwa ishobora kugira imbaraga kuri wowe. Uyu mugabo Dawudi rero yarazi kwitandukanya n'amajambo y'abagome. Tuganira ku buryo bwiza bwo korohereza ubuzima bwawe, korosha umutima, korohereza ubuzima cyangwa korosha ubuzima bwawe, kwishimira Imana. Yari yishimiye Imana ku buryo avuga ati umwasi yawubwira iki? Yari yishimiye Imana ku buryo avuga ati mbese ubupfubyi bwogira ijambo, gutabwa bwogira ijambo. Iyo umaze kwishimira Imana neza na neza, ntabwo amadeni, ntabwo hari ikintu na kimwe gisubira kugira ijambo ku buzima bwawe, ububasha bw'Imana bwo. Yarabidafanze arabisigura avuga ngo nkako warasanganije imihezagiro y'ubuhigo, kandi jewe nyambitse ku mutwe urugori rw'inzahabu ityoroye. Mwibuke ko Dawudi bavuga ngo warasize udushatsi tw'inginagina ngo reka umungo muhitse, ngo yagusabye ubuzima urabumuha, umuha kuramba iminsi yose ranabyo. Uwo ninde? Ni umwami yasabye Imana, ni umusabyi yasabye rudasumbwa, ni akasalave yasabye Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Ngo yasabye Imana ubuzima irabumuha. None nawe waturi kusaba iki? Ubuzima ntibugizwe n'amayetaje, ntibugizwe n'imiduga. Saba Imana ubuzima, saba Imana yambikwe umutwe wawe icyubahiro, saba Imana yambika ubuzima bwawe ubuhirwe, irabitanga. Kandi nuba wubaha Imana, nuba wishimiye Imana, Yesu Kristo mwibuke yavuze ngo mbese muremera ko mbishoboye? Muri Matayo 9. Ubundi gisabisho gifite akamaro, ariko iyo usenga utazi akamaro ko gusenga ushobora kunanizwa n'ubuzima. Nk'ubu uri kureba nko muri Matayo 8 guhera ku murongo wa 1, ngo Yesu akiza umuntu arwaye imibembe. Ngo Yesu rero ava kuri nyagasozi aramanuka, abantu isinzi baca baramukurikira. Umuntu arwaye imibembe aramwegera akubita ibipfukamira imbere yiwe, avuga ati Mukama ubishatse urashobora kuncyora. Yesu nawe aramvura ukuboko aramukora akavuga ati ndabishatse ntucyoroke. Ubwo nyine aba aracyorowe nyamibembe. Hari ikintu yabanje kwatura, hari ikintu yabanje kuvuga.
ugeze muri iki kigabane cy'icyenda cya Matayo ngo Yezu yarababajije ngo Yezu avuye aho abantu b'impumyi babiri baramukurikira. Mwumve kubera havuye bisigura ko hasigaye kutemera, hasigaye hari nabo bwuzuye buhari. Ngo bagenda basemerera bavuga bati tugirira ubuntu umwana wa Dawudi. Yinjiye mu nzu n'abantu b'impumyi baramwegera. Yezu arababaza ati muremera ko ibyo bishobora? Nabo bamubwira bati yego Mukama. Kwishimira Imana, kwishimira ububasha bwayo. Iyo Bibiliya igenda ivuga iragera ku rwego ivuga akamaro k'igisanisho. Bavuga ngo nimusabe muzohabwa, Matayo 7:7 nyene. Nimurondere muzoronka, nimwuguruze muzokugururirwa, nkako ubusabye baramuha, kandi uwurondera aronka, uwuguruje nawe akugururirwa. Mbese hari umuntu muri mwebwe umwana we yosaba umukate akamuha ibuye, yamusaba ifi naho akamuha inzoka? Ko mwebwe rero naho muri babi muzi ibintu byiza mwoha abana banyu, hari akantu so wanyu uwo mu ijuru niwe yobura guha iciza abakimusabye. Imana si yo inanirwa no guhigiza abayisabye. Ni mwatura iby'ineza birahari, mwatura ibyo kubyara mugaheka, mwatura ibyo kuramba mukaruranirwa. Mureke kwihuza n'amakuba yishe. Kujya ugira umwete wo kuvuga ngo ejo nzoba ndaha, ejo nzokora iki, ejo nzobitunganyirwa. Gira umwete wo kuvuga uti ndahiriwe, ndi umwana w'Imana, nzoramba, ndakomeye, nzororanirwa, nababariwe, nisuganije. Iyo umaze kugera kuri urwo rugezo rwo kwatura ineza y'Imana bishingiye ku kwishimira Imana bidashingiye ku bw'Imana kugabiye gusa, Bibiliya muri Zaburi ya 21:6 avuga ngo wamuteye iteka rihambaye mu kumukiza, wamuhunze icyubahiro umugabira rurangirana. Wamuhaye icyubahiro, wamuteye iteka rihambaye mu kumukiza. Bisigura ko nawe byatura yarafise akagwara, yarafise ikibazo. Ngo wamuhunze icyubahiro umugira rurangirana. Bisigura irinze avuga ngo yamuhunze icyubahiro seka yarantu yabona akabona ko asuzuguritse. Umwaka wamugize isoko ry'imihezagiro imyaka yose, umwuzuza akanyamuneza imbere yawe. Kwishimira Imana n'agafunguruzo kugura ibigufura amahanga. Umwaka wamugize isoko ry'imihezagiro imyaka yose, umwuzuza akanyamuneza imbere yawe. Kubera ko umwami yizeye Mukama n'ikigongo cya rudasumbwa ntazotirigana. Si kuko atagowe, si kuko ataruhijwe, si kuko atakinye, nuko yizeye impuhwe, nuko yizeye imbabazi, nuko yizeye urukundo rw'Umukama. Ngo nkako biyumviriye kukugirira nabi, bapfundika imigambi mibi, ariko ntacyo bazoshobora. Kubera iki? Kuko uzobasubiza inyuma, uzobaforera ko umuheto wawe. Zambaraga zagiye, hagurukana ubutware bwawe Mugabo, natwe tuzoririmba ducurarangire ububasha bwawe. Zambaraga.
ububasha bw'Imana bukorana no kubwizera, ntibukorana no ugomba kubukabakaba, ugomba kubwihweza. Icya kabiri ni kwizera mu masezerano. Nutabaho wizera mu masezerano ngo uvuge ngo Uwiteka yaravuze nzo, yavuze ntimuzobe ingumba nzobyara, yaravuze ntimuzosazira iwanyu nzorongora cyangwa nzorongorwa, yaravuze ntimuzokwicwa n'inda. Kwizera mu masezerano ni ikintu kiza ku rukundo Imana idufitiye, urukundo Imana itugirira. Umukamo ubundi niwe y'amashungura imihezagiro kuri twebwe ubwoko bwiwe. Isaha 44 yaravuze ngo ubu nawe niwumvirize, umva ubu nawe hari ikindi cabanje kuba. Wowe musabye wanje Yakobo, wowe nyene Isirayeli nitoreye. Nguko uko umukama avuze, we yakuremye akubumba mu bukiri mu nda, akaba ari we gutabara. Ntutinye musabye wanje wa Yakobo, mva akajambo. Ntutinye musabye wanje Anita. Wowe nyene Yeshuruni nitoreye, nkakongeye gukwiza amazi ahagadutse n'imigezi ahumye, nzoshungurira umutima wanje. Imana yivuze ngo ngiye gukwiza amazi ahagadutse, ntabwo kiba ari ikintu gishingiye ku nshinyakare. Iba ibona ko imitima nyigira iturike n'inyota, inyota y'ibwiza n'igishi, ntibike iravuga inyota ukotomera mu ndagutse. Ngo nzoshungururira mutima wanje mu rubyaro rwawe n'umuhezagiro wanje kuba gukomokako. Ibi bintu bituma duhorana itoto ritotale, ukavuga ati naho ndiko ndarira bingoye ndikorerera Imana, ukavuga uti naho ndikuheka bingoye, ukavuga uti naho. Kwizera mu masezerano. Ngo uzokwame wibuka ineza nakweretse, kuko uri umusabyi wanje. Ngo narazimanganije ububisha bwawe nk'igicu, nzimanganya ibicumuro byawe nk'igipfungu. Garuka iwanje kuko naragucunguye ukiri umunyabyaha. Ngo ni Isaya 44 umurongo wa 24. Ngo nimwishongore mw'amajuru mwe, ngo kubera iby'umukama yakoze. Mutere impundu nawe bwina bw'isi, nimwishongore imisozi nawe kibira n'ibiti byawe byose, kuko umukama yaragucunguye. Ngo umukama yaracunguye Yakobo, yerekana ubu ninazwa bwiwe. Ariko reka ndababwira, tutarahindurirwa amazina, bakitwita indaro, bakitwita amayibobo, Imana iraza igakomeza ijambo ryose ryatugwanya ububasha, ikaduha umugisha n'umugwiza.
iyo wizereye mu masezerano Imana avuga ati ni jewe umukama nta wundi ariho, nta yindi Imana ariho n'iza 45:5 atari jewe, ndagukenyeza ariko ntumenya ko ari jewe, kugira ngo kuvana mu buseruko bw'izuba gushika mu burengero bamenye ko ata wundi n'umwe ariho atari jewe. Ni jewe ndi umukama nta wundi ariho, ni jewe ndi mu muco nkarema n'umwijima, ni jewe sasagaza amahoro ngatuma inabi ibaho, ni jewe umukama ngira ibyo byose. Wewe wajuru rekurama amakoroke hava iyo hejuru, ibicu nabyo bicuncubura ubutungane, isi inyunguruke yamurukiza yongera imbere ubutungane, ni jewe umukama nabiremye. Kandi muri icyo gihe ntabwo hari umuntu umwe ashobora koza yamugurumva ukabona ngo anita ngo avuga ngo mwe muramaze ibimenyetso nkoresha kugira ngo ashobore gutabara ubwoko bwanje. Iyo ni imbaraga yaka. Izaya 45 avuga ngo nguko uko umukama we mweranda w'Isirayeli, 11, we muremyi wayavuze ngo barambaza ibimenyetso byerekeye abana banje, bantegeka kubyerekeye ibikorwa nkora n'iminwa yanjye. Ni jewe naremye isi nongera ndemumona yibako, ni jewe nashanje ijuru n'amaboko yanjye nongera ntegeka inteko zaryo zose, ni jewe nitoreye Sirusi nkurikije ubutungane, ni jewe ndinganiza amayira yiwe yose. Niwe azosubira kubaka igisagara canje akarekura abanje bari ngo ni jewe nta wundi ariho. Aya niyo masezerano dufise, n'amasezerano y'ubutabazi, ko niko umukama avuze. Ngo nafashe ukuboko k'ukuryo, wowe umwana wanje, wowe umuhanuzi, wowe umwigisha w'ijambo ry'Imana, kugira ngo ngaze amakungu imbere yiwe, kugira ngo nambure imisipa abantu, kugira ngo nugurure inzugi imbere yiwe, amarembo y'isagara ntasubire kugagwa. Ni jewe nyene nzokuja imbere nkaringaniza ahatemba, nkasenyura inzugi zicuzwe mu muringa, nkavunagura ibihinditso by'ibyuma. Nzoguha amatungo ahishije mu kuzimu, ndaguhe ubutunzi buri ahantu. Tugirire neza, uduhe umugisha w'ubwoko bwose, uduhe umutima wo kukwishimira mu buryo bwose, kandi uduhe kwizerera mu masezerano dusezeraniye isi itararemwa, no mu gihe turi mu ntege nkeyi twihana ibyaha byacu ubone kudutabara. Uburyo bwiza bwo koroshya ubuzima bwacu mukama, turagusabye ushimishwe nuko kuri iki gicaniro cyacu cy'intava tugiye kuhashyira ibintu bibiri bishingiye ku kwishimira no kwizerera mu masezerano wadusezeranye. Urakoze nyagora ku ngoma, turagushimiye kuko ibintu bibiri, iyi nkingi dutera kukwishimira, iyi nkingi dutera kutagusuzugura, tukizerera mu cyo wavuze kandi tukamenya ko uzobidukorera. Turagusabye ubiduhezagirire kandi biduhere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe ineza, inabi kugweho, duhabwe umugisha, umugwiza wigire, duhabwe umunezero, ibyishimo
ibyishimo bibe muri twebwe. Amen, amen, haleluya. Imana nyine amahoro, twishimire, tunezereze, turinde kubabara kandi dutetere mu makuba y'ubwoko bwose. Komera, Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Amen.